hirya no hino inkuru hose iriko ivugwa ni ya President Nicolas Maduro, uwo ni perezida wa Venezuela. Ubwo mu mihani wacu twariko turahimbaza imisi mikuru y'ubunane na Noheli, hari bamwe batari bamerewe neza. Cyane cyane hatwogaruka mu gihugu ca Venezuela, ubwo President Maduro yari yafashwe ku munsi wa Mungu, aho yajanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abishigikiwe na President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, aho yakuwe muri Caracas mu mugwa mukuru wa Venezuela, bamukura aho yaba no mufasha wiwe umutambukanyi wiwe, babakura mu kirimba babatwara neza muri New York, ubwo bari bagiye gucinjwa icaha bakoze. Aho rero hari masaha y'ijoro y'umunsi wa Mungu niho vyaba, aho bashitse muri Caracas neza aho President Nicolas Maduro yaba, hari isaha 8:01, ariko isaha 8:06 President Maduro n'umutambukanyi wiwe bari bamaze gufatwa bajanwa muri yombi. Hari masaha yo kuryama, masaha y'ijoro niho Maduro yafatwa. Ubwo abantu bose baba baryamye niho Maduro rero yafatwa muri iryo joro, ajanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bamufunze igitambara mu maso, yambaye amafime, ndetse bamwambika n'ama écouteurs atoshobora kumvira ibintu biriko bivugirwa hafi yaho. Maduro yabaye operation y'akanya gatoyi, ubwo havuzwe ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barungitse drone zirenga muri 10, ariko imwe muri zo yararashwe icirongera asubira inyuma mu mutekano ntangere atagipfuye. Rero tugaruke cyane kungene biko bigenda kwa President Nicolas Maduro, uko biriko bikurikirana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo kumukura muri USA, Maduro yashikijwe ndetse n'umutambukanyi wiwe bashikijwe muri prison yitwa Brooklyn. Iyo prison nayo ikaba ibamwo, yigeze gucamwo umuntu yitwa Alkeli ndetse na Diddy Combs ariwe PDD, ariko umutambukanyi wa Nicolas Maduro wewe yaruhukiye mu bitaro aja kuvuzwa. Mbega Donald Trump wewe ahaniki kuri Nicolas Maduro? Mbega nta karenganyo vyabayemo? Komeza mudukurikirana kandi subscribe, like, partage, commentaire, twacabikeneye kuri Kiyago ca Boss TV. Nkuko twavyumvise bagifatwa, Trump wowe yari kabiraba live abikurikirana en direct. Aho vyagenda gute? Aho abasirikare ngo bambaye casque ku mutwe ndetse n'amarori bambaye, yabari camera zigenda zirafata amasanamu kumwe bikurikirana. Tuvuga ko yari nk'isinema, ariko hagati aho turumva ko ico gikorwa cabaye, operation yabaye ikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nikosa rihambaye cyane nkuko bivugwa muri ONU, muri Organisation des Nations Unies, aho twovuga ibihugu vyiyunze bavuga ko ayo ari amakosa yakozwe na Donald Trump, kuko kirazirizwa ko umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu aja gufata umundi mukuru w'igihugu c'ikindi gihugu, kuko amufashe baharura ko ari intambara agiye guteza. Tukaba tuzi ko Trump ari umuntu wa mbere ariko ahagaritsa intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyimba atari inyungu ziwe. Rero nkuko muvyumva, Trump aragirizwa ico caha cyo gufata Nicolas Maduro, kuko Nicolas Maduro ni umukuru w'igihugu ca Venezuela kandi akaba afise ico bita immunité, ubudahangagwa. Rero nkaho Trump wewe ahanwa ico caha nkuko bivugwa n'amategeko, kuko ugiye gufata undi mukuru w'igihugu ukamutwara nk'umusuma, vyerekana ko wateye ico gihugu kandi bihanwa n'amategeko. Mbega Trump wewe ntahanwa, nikidahangagwa. ONU turabona ko waserukiye igihugu ca Denmark, mu Bwongereza ndetse n'ibindi bihugu ntibashimye ingingo ya Trump yafashe, kuko na ONU irahakana ko iyo ngingo itigeze ishikirizwa muri ONU. Trump avuga ko mu gihugu ca Venezuela Maduro abarekura ngo binjize ibiyayuramutwe, kuko turazi ko Etats-Unis na Venezuela vyegeranye cyane gose nk'Uburundi n'u Rwanda. Turabona rero acavuga ati muri Venezuela, nkuko twabimubwiye Maduro, nta kuntu na kumwe boguma binjiza ibiyayuramutwe vyica igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, vyica abanyagihugu. Ariko Maduro mu mpera z'umwaka le 31 buca ubunane twinjira mu mwaka mushasha wa 2026,
Maduro yaravuze ati jewe ibintu byose Trump ambwira ndavyemeye byo kuvuga ko twokorana ndavyemeje byo kuvuga ko twohagarika kujana ibiyaramutse ndavyemeye muri make yari yavyemeye kandi twaba tuzi ko Uburusiya n'Ubushinwa vyari vyiyunze kumwe kuva harazi imyaka 12 Uburusiya n'Ubushinwa bacuditse kumwe na President Maduro. Amakuru tuyakomeze kurya none ko vyagenze uko Trump aramufata mbega ko yari yamwemereye Maduro yari yemeye ko ibyo bazoyaga byose azovyemera mbega vyahereye Trump ntigeze yumviza ibyo Maduro yavuze nkuko Maduro yabitangaje abibwira amenyesha makuru bari mu muduga yavuze ati jewe ndemeye ibyo Trump ambwira twatuzi muri Venezuela igitoro cinshi niyo kiva kuko bavuga ko muri Venezuela bafise igitoro cinshi cyo gihugu cambe gifise igitoro cinshi ubu bavuze ko ari gihugu gifise ingunguru nyinshi cyane z'igitoro kirasumbya Uburusiya za Arabie Saoudite ni gihugu mva gikomeye cyane cyateye imbere mu bijanye n'igitoro ariko bikaba vyarabujijwe kurungika muri Leta Zunze za Amerika harabayo embargo bafatiwe na Leta Zunze za Amerika ikaba yarafatiye ibihano ariko mu Burusiya barakorana ndetse n'Ubushinwa ariko Ubushinwa Xi Jinping ndetse na Vladimir Putin bimeze gute mbega bobo ntaco bivugako nana kimwe arivuga ko kuva aya masaha aya mango tuko tuvugana kino kiganiro kuko bobo ntaco barayivuga ko baratekanye baraho ariko ONU yahagurutse ivuga ko ibikorwa Trump yakoze bitabaho ariko rero muri Venezuela bamwe barashima ingingo yabaye ya Trump abandi nabo baraja mu mabarabara bakiyamamaza bagahakana ivyo bintu Trump yakoze ati ntidukeneye ko muri Leta Zunze za Amerika mutuzanira amategeko nkino muri Venezuela mudutware nk'abanyamerika nkuko ngene ariko barabona amakuba murabizi Trump yasaze ibikorwa byose agumakora ibyo yishakiye afata nabi abanyagihugu rero ubu tuvugana muri Venezuela hari bamaze gutora umukuru w'igihugu nkuko twabibonye mu bonisha kure sibishasha umukuru w'igihugu naho mushasha ni Delcy Rodriguez uwo mukuru w'igihugu ubu ni watwara ni waramutwa Venezuela akaba yavuze ati turasaba ko bwana Nicolas Maduro ko yogaruka n'umufasha wiwe bakagaruka mu gihugu ca Venezuela ivyo tukaba tubona umukumengo nukuduhenda kuko mu bantu bagambanye Nicolas na Rodriguez arimwo nkuko tubimenya cambere coco ni cari cegera ca Rodriguez mwishikira rero ubwo ngo dukeneye ko Maduro agaruka ariko navyo sivyo na gato nukuduhenda kuko Trump yavuze ati ubu Venezuela igiye gufatwa na Leta Zunze za Amerika bagiye kuba igihugu gitwagwa muri Leta Zunze za Amerika ariko igihugu kimwe cigenga kikaba gitwagwa muri Leta Zunze za Amerika n'amakosa cyane kuko bakoze ibintu bitajanye n'amategeko nkuko bivugwa muri ONU bariko bamagana bavuga ati hagarika ayo n'amakosa ariko akogwa na Trump arashobora guhanwa ntawe bizi reka dukurikirane kungene mu rukiko biriko biragenda kwa President Maduro ndetse n'umutambukanyi wiwe ukungene biriko birakurikirana ariko tumenyeshe ko Maduro bamwe ntibamukunda abandi bamukunda nkuko twabonye diaspora ya Venezuela ihaguruka ivuga ati ibintu Trump yakoze ni vyiza cyane n'abanyagihugu bo muri Venezuela bavuga ati oya turavyanse Maduro nagaruke akanagasuzuguro Trump agaye igihugu ca Venezuela ni hano dusozereye ino nkuru yari ryoshe cyane ariko tukomeza tubazana inkuru imwe ukwayo tukomeza tubazanira inkuru ukikurikirana mukomeze mudukurikirana tushimire mu mwese mwadukurikiranye mukanda subscribe like na partage tuyivuriza imisi mikuru y'umwaka mushasha uwo mwaka mushasha wabera umwaka mwiza cyane ciao